ni n'igiteramo imbere yuko kiba cyavugije amajambo menshi kundwi ya nyuma tuza twumva ngo na Apotre Bayahaga wazo bari mu giteramo ca King Sama Comedy mama baje ariko Apotre gele wari witegure kwaza kudutweza byari bimeze gute bon jewe sinabikoze kugira ngo mpamagare public ngwize yiruka kubera Bayahaga nane pasi ntambaye haga yari ahari abantu baraza kuko barazi ibyo bahasanga harababona ngo kiginya ngo bahobisha Apotre w'iwacu ngo amushize mu byo kubyaza umusaruro hari n'abariko barambwira ngo bana ngo wihende ugaruke Canada sindagira ni cenzo ugaruka akuzohura na Rosorede Mugongo ugaruke nzogaruka arabizi jare gore kinjohera rero ni gake rero banambaza ngo banambwira ngo bya bindi ngo biteki umva bon jaza kuvuga iyo ngiye kenshi nta n'umuntu anibaza ko nogenda cyane nabibonye kuva ngenda Swede ngenda bose barashika bicara ahantu mu type warundi nyine twasangira bitege uzosubira inyuma ryari est-ce sanga umuntu ndi sanse cangira bazi ko nsama yamenshi mu Burundi ntavyonzi ariko antuka sindashika vraiment mu birigi numva umutima ambwira ngo uzoshucika gute ninda zokwakira biraharawe turi mu gihe tubona mu gihugu ugwaruka gwinshi tubona umenga ruharaye cyane rubona umenga amahigwe y'iterambere ryabo ni hanze y'igihugu suma ngaho twama twayibonye resama mperezo gukoresha mu jeune ari mu bakinyi bagiye gukina Coupe du Monde muri Croatie wewe yaragarutse ariko benshi muri commentaire baramututse ngo ico kigugu ngo habaye ibigugu ngo habaye icabwenge 10 ngo habaho n'ibigugu bitatu batatu nibo bagarutse yego gwe nka kigingu vyakira gute Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kuri ahandi ndabakori juste gale cadre for sec black machine black beyond the camera mwita umusaza kwindi mpwemi idasanzwe ndabura ati ntibagire kugira subscribe gakengira hari inyereka wafyonze comment zanyu yabizi dukebura riziduwe inguvu ziraduye mpwemi idasanzwe kwa kuri ahandi ndabura dufise umutumire muramumenyereye yamabongera iminsi yo gutwenza afise igitera mu ngaruka mwaka camagihuriramwo abakomedians benshi cyane yaba bo ngaha mu gihugu nabo hanze y'igihugu kwa kundi ahandi abavyeyi bamwise mugenzi Alfred Aubin ariko muri maternité bacamwita Kigingi aho sabandi nabatante nabandi yama yabivuze kwa kundi ahandi ndakora musa Mr Kigingi mahoro nizera ko meze neza je meze bien kwa kundi ahandi meze neza duhigo muje muri sport oya wapi Mr Kai ndabwira ati toutes mes félicitations ku giteramo hero gukora kuri Messe des Officiers ngo ibintu byari bifise impoemo yego vraiment turashima kungene byari bimeze neza abantu baraje tubashimire cyane abantu baravyitavye uko twabahamagaye baritavye vraiment yego byagenze neza nuko King Sama Comedy no mwaka abantu tugere mu integuro kwanza dakene kumenya nike kintu King Sama Comedy no mwaka tandukane n'izindi warumaze gukora y'umwaka nayiteguye kare nayiteguye imbere kandi ni kintu nabonye ari ciza cyane umuntu yohanura nabandi yego kintu cyose ugihaye umwanya munini ukagitegura buke ukata bintu kuriruka turafise iyo ngorane ngaha mu Burundi ibintu byose byamari ku munota wanyu yego ariko jewe naragihaye akanya gakwiye ibintu byose nkabiha umwanya nakora coming soon mu kwezi kwa gatanu yego abitegura buke buka abantu bakagenda babimenya nukuvuga nta nguvu nyinshi ntibyamvunye cyane naho biruhisha yego biraruhisha ku buryo nubwo nabiteguye mbere nagwaye na malaria hasigaye insomene show yibe nagwaye malaria hanyuma ariko Imana iramfasha nyene ndatora mitende hasigaye imisi mike cyane hasigaye imisi mike ariko quand même iyo ni experience nziza nta bintu byagiye biramvuna ku munota wa nyuma kuja kurondera ibi niyo experience noba naravivye muri yiherutse hanyuma no gutora abantu nako no kwakira abashitsi yego kwakira abashitsi ukabashira kuri standard bakwiye je naheruka gutumira abantu haraciye imyaka itari mike ariko urumva ni experience yindi kuko umenyereye gukora umaze igihe ukorana na babandi nyine batahamuhira niki ukaja mu vy'amahoteli ukaja mu maison de passage ukabaronderera umuntu ateka ukabaronderera imodoka ibunguruza ukabaronderera amakarte sim urumva ni staff baritavye vraiment yego byagenze neza nuko King Sama Comedy no mwaka abantu
tugihere mu integuro kwanza ndakeneye kumenya nike kintu kiyingisa amakomedi y'uno mwaka tandukane n'izindi wari umaze gukora y'umwaka nayiteguye kare nayiteguye imbere kandi ni ikintu nabonye ari ciza cane umuntu yohanura n'abandi yego ikintu cyose ugihaye umwanya munini ukagitegura buke ukata ibintu kuriruka turafise iyo ngorane ngaha mu Burundi ibintu byose byamari ku munota wanyuma yego ariko jewe naragihaye akanya gakwiye ibintu byose nkabiha umwanya nakora coming soon mu kwezi kwa gatanu yego abitegura buke buka abantu bakagenda babimenya nukuvuga nta nguvu nyinshi ntibyamvunye cyane naho biruhisha yego biraruhisha ku buryo nubwo nabiteguye mbere nagwaye na malaria hasigaye insomene show yibe nagwaye malaria hanyuma ariko Imana iramfasha nyene ndatora mitende hasigaye imisi mike cyane hasigaye imisi mike ariko quand même iyo ni experience nziza nta bintu byagiye biramvuna ku munota wa nyuma kuja kurondera ibi niyo experience noba naravivye muri yiherutse hanyuma no gutora abantu nako no kwakira abashitsi yego kwakira abashitsi ukabashira kuri standard bakwiye je naheruka gutumira abantu haraciye imyaka itari mike ariko urumva ni experience yindi kuko umenyereye gukora umaze igihe ukorana na babandi nyene bataha muhira niki ukaja mu vy'amahoteli ukaja mu maison de passage ukabaronderera umuntu ateka ukabaronderera imodoka ibunguruza ukabaronderera amakarte sim urumva ni staff ni ibintu bidukuza si ibintu bibi ariko urumva birasaba nyene inguvu ariko ivyo byose ni ibintu nateguye udepart nkamenya bizogenda uku je nibaza ko ari ivyo nico kintu mvuga nti sino public yasuye kudutangaza isura kuza ku bwinshi hanyuma gukorera hahandi nyene byabaye ikimazi kuko hari utuntu tuba twarakugoye umwaka uheze ukadukosora mukaganira nabo bantu abo mukorana byagenze neza vraiment iyi ni edition nakunze mu ma edition menshi iri sinovuga ngo niyo ya mbere mu maso yanje ya kuko kubi ya mbere ni hari abantu bavuga kubi ya mbere ngo bwinshi bw'abantu abandi bavuga kubi ya mbere bivanye ni performance hari abandi bavuga kubi ya mbere sinzi bivanye ko yicaye ko yaronse ico kunywa urumva jewe bon ndabishima yuko byari quand même plus ou moins naho nyine byama bigoye urabizi hama hari akantu kaza kaka imprévu ku munota wa nyuma ibibanza bishobora kwakira abantu 4,000 birenga ivyo kunywa bikaboneka ba serveur ntibabe débordé nkako nakantu kamwe mu turomarke bagiye bampa abantu barabuze ukungene ivyo kunywa byarabagoye cyane kuko n'abantu benshi cyane kandi bazira rimwe namo ndiko ndayivuga yaba abantu baza buke hanyuma umva binjira nk'imisa yego iyo rero binjire nk'imisa wafashe kuzuza amafrigo hanyuma bakabikuramo byose usubijemwo bakacasubira kugusaba ibikanye kandi ari ugisubizamwe ibintu umva niko bigenda niko vyama bigenda turabuze rero ibibanza vyiza kugira twugurure niyo politike je nifuza ubuye nako niyo mugambi niyo ndoto mfise simpave mvuga ivyo ntashoboye kuronka ikibanza ciza hanyuma tukugurura abantu batandukanye amastand atandukanye abantu witwa Ntuzeya Juste Gaël afise akabare mu Gasenyi afise capacité yo kwakira abantu benshi tukamuha hiwe hanyuma Mese nayo ikagira hiwe Gerard akagira hiwe kugira dukure ico kibazo cama gihari imisi yose abantu baza ku bwinshi bakabura ivyo imisi yose ivyo biri mu bintu vya mabi abantu bidoge yego ariko bindi byose muri rusangi yini experience nziza vraiment twabanye nabo bagenzi nari ntumiye n'abantu nzi habashasha barimwo yego nta kibazo cabaye kinini muri rusangi byagenze neza ni n'igiteramo imbere yuko kiba cyavugije amajambo menshi kundwi ya nyuma tuza twumva ngo na Apotre Bayahaga wazo bari mu giteramo ca Kigingisha Comedy mama baje ariko Apotre nyene wari witegure kwaza kudutweza byari bimeze gute bon urumva ni jya mbere ndavyishuye ahubwo urasha wewe uroke ariko ndumva nyene nogira ico ndabivuze kuko byaravugishije abantu benshi yego
jewe kugira ndamwiyumvire d'abord premier nta base irimo nta base yo kuvuga ngo nariko ndabesha abantu je sinigera mbesha Apotre nyiri bayahagara wamubwiye reka nakubwira uko byagenze jewe urabona umwaka wanje je ndawuharura umwaka wa comedy ndawuharura kigingi sama iheze aha turi mu mwaka wundi yego gushika iyindi kigingi sama yego rero muri uwo mwaka duhejeje mu bantu bagaragaye cyane mu bantu bagaragaye cyane ku ma platform ku ma réseaux sociaux kandi bavuga nubwo baba ariko arakora umwuga wiwe ubutumwa bwiwe ariko aratwenza yaragaragaye gose abantu benshi barambarira ati kigingi yagutwaye la vedette canke kigingi uboho canke nkumva abantu nkabona abantu ibintu bandika ngo yango naje kwa kigingi nagira iki bamwe bakabivuga muri sense itariyo abandi bakabivuga muri sense nziza okay ndavuga nti jewe reka nige ukungene biranca mu mutwe wanashaka sinabeshi nabibwiye ariko narabiganirije umuntu arambarira ati bon ntabyo ndiko ndumva cane ndaganiriza abantu benshi ndahanuza ko haya gukora ikintu udanuje kandi ari ikintu kidasanzwe na wowe mu mutima wawe wumvise yuko hari akantu kakuwe hanuza abantu benshi barambarira ati ça dépend kungene umutumiye muri cadre azozamwo sino vraiment umuntu twese kinuza marqué muri uyu mwaka turangije hama rero ndicara ndiyumvira ukungene jewe no mudugana kuri stage avuga nti sinomuha platform sinomuha nako scene ngo performing kuko sumu comedy kandi sinotegura cane ngo ndamuhe ngo avuge ijambo ry'Imana ubutumwa yego naho Imana iri hose sico kiba cazanya abantu yego kandi abantu bemera gutandukanye baza mu giteramo ariko navuga nti jewe tuzogira talk show ndamushire kuri scene hanyuma ndamubaza ibibazo dutware amakamera muri public juste akantu ka 20 minutes 20 à 30 minutes tumubaze tujya tuntu ahabikura bijya bintu hajya ama exemple hajya ama comparaison agira akunda kuvuga abantu bisokozo abantu bimakiye ducokoze muri public ati arabubona passe ibintu biri simple hanyuma aca senga gato kuko umukozi w'Imana ntiyova ahantu akorana ishengero adasenze okay ndavuga nti reka ngene kumubaza ndarondera ndasaba rendez-vous dairo ndagenda mu biro akoreramo n'umuyobozi adasanzwe ko akomeye turaganira anyakira neza cyane muri biro yiwe turaganira hanyuma rero ndamubwira icifuzo canje arambarira ngo bo agitangura kuvyumva arambwira ati ati byo bintu girunjanimo jewe nteyo jewe vraiment ni abantu barakwifuza abantu benshi antuka cyo bari ikintu gishasha dukoze ariko tworaba ukungene tugikora abantu sinda gushira mu bintu utarimo mu ntumbero Imana yaguhaye ntituyideviye yego kuko si wowe wenyine utwenza mu bavuga ubutumwa hari abantu benshi batwenza bari ko baravuga ubutumwa ariko kiya cihariye gutwenza abantu comedy yego ariko turaba ukungene biraba ahantu hose ama talk show muri show hagati hakaba umwanya dukora nk'ibi vyawe une petite émission yego novuga ko ari émission nyene show yego abantu ariko public biri ngaho bagakoma amashi hanyuma tukabaza abantu muri public bambarira ati je vraiment nta n'iryari ndamubwira data arambarira ati je nibaza yuko atangorane vraiment ati ari kunezera abantu nibaza ko ndabishoboye yego biri mu bintu Imana yampaye ingabirano ndamubwira nti nta kibazo hanyuma ndamusaba nti uzocuma udufoto harampa udufoto tubiri yego bo rero igiye niko ndategura ibintu ndavuga nti aho hari hasigaye nka M1 n'indwi ndavuga nti no sinzi ibintu kungene bigenda turi mu bintu by'improvisa yego ashobora kuba ikintu ugasanga kira destabiliser show yanje ashobora kuba urabona twari mu bibazo by'ibitoro twari mu bibazo byinshi aho abantu usanga naho ushiraka akantu ubibutsa hari ibindi byinshi bibatwara yego navuga nti akaye sava kazohindukiza imitwe y'abantu tisubira murabe ndayibika rero iyo afishe ndayifise ndayibika gushika hagere kuko navuga yuko ntegeza kwishira ko insomene na van strategy nyene umuntu aba yafashe rero ndabona yuko hageze yego ndayishira ku mbuga zanje muri dernière semaine yego twaganiriye n'ibindi ntarinze kuvugira ngaha yego hanyuma rero hasigaye indwi ya nyuma ndayishirako hari ku mugoro ndavyibuka hama ngenda muri sport ngiye muri sport ngarutse usanga muri telefone hari amadeba menshi magroupe atandukanye
banyereka umuntu yagiye arandika banashaka hari n'abambwiye mu nyuma hari n'abambwiye yuko ngo yoba ari nawe yamubwiye avyandi ivyo ari kurumva ni isaku je navyo yandika avuga ngo ntimusubire gusamazwa ngo witwa Kigingi ngo ariko arahuvya abantu ngo yashize ngo umukozi w'Imana mu bintu ngo agira abamenyeshe uwo muntu rya mbere tubonye amubera mu porte parole je nawe nari bwigere mbona ndabaza rero abantu bakurikirana ibintu vyiwe ati uwo muntu yanditse kuri Twitter yahora muwandikira ibintu kama birababaza ku muntu uba wemvesije amafaranga mu kintu niki ariko ndavuga nti reka nsenga Imana yanje jewe ndera kuri Instagram la même chose abantu bibo bibaza yuko ngire namuhe guperforminga kugenda ngo no bamwe bavyinterpreta nabi abandi bavyinterpreta neza umukozi w'Imana ntiyari sanse kuza muri ivyo undi n'ibintu ariko yari umutumire ariko umutumire nkuko numira abandi ariko tukaraba forme. Qu'est-ce qui s'est passé ijoro rirahera ndamurondera yarafatiriwe ndamubaza nti uyu muntu hari ico umuzi ko ndamubwira arambwira ati kaje umuntu ntawenzi nanse kuvuga amazina ibikenewe arambwira ngo ntawazi okay ndavuga nti tawuzi nibaza yuko rero iyo tweet yiwe kirazunguruka ahantu byagize buzz nagenda gusabe ugire dementi nimba tukiri kumwe arambara ati nta kibazo je turacari kumwe genda gusaba ugire dementi juste uvuga ati tuzoba duhari yego hanyuma ibyo tugiye kwakorera nibi canke nsinzi okay mu gatondo ntiyaronka kanya ku mugoro wa me ubwo rukurukuru c'était moi rote baruka binkuru umva uwo muntu yagize dementi nivyo biri ku matwari biguma bizunguruka gusumba jewe ivyo nashizeko haraca umunsi umwe imisi ibiri niho mu nyuma yanyandikira kambarira ati urambabarira cane ntibigikunze ndafatiriwe mfise n'ubutumwa lo 17 je nakoze igiteramo lo 20 mfise n'ubutumwa lo 17 nzoduga ni hanyuma nibindi byose jewe nivyo kunze nyene ntibikunda yuko nza kubera urumva ndafatiriwe nibiki ndamubwira nta kibazo hanyuma jeco nakoze naciye jewe ngira dementi kuko urumva we yashimye kumbwira yuko byahindutse yego nako jeco nakoze naciye navuga ni jewe sinabikoze kugira ngo mpamagare public ngwize yiruka kubera mbaye haga nane pasi ntambaye haga yarahari abantu baraza kuko barazi ibyo bahasanga cyane ndavuga ni je sinza kubesha abantu ifoko nandika candandika rero ndavuga ni kumva zitamuvuye ko umukozi w'Imana yafatiriwe Imana imuhezagire mbese tuba turayivyo bintu birahavuye tubandanya mu bindi niko byagenze rero hanyuma gitera murabona yuko naronse abantu 2400 kandi bazi yuko tambaye haga hari rero abantu bibaza yuko jewe no bandi ko shaka kuzana abantu ku nguvu mbesha jewe vraiment ivyo navyo no kubahuka kandi hari n'abantu benshi bagiye bavuga bati none twe twaratuza ataho hari iyo dushaka kumva ivy'Imana turazi iyo tuja bon ndumva yuko kamwe batatahuye l'impact bambe batatahuye icyumviro je nagize kandi nubu uye jewe igituma ntarugreta nubu ejo no mutumira nejo no mutumira kuko ibintu akora ni ibintu vyiza bon novuga avuga ijambo ry'Imana bien sûr ubwo n'ubutumwa bwa mbere hanyuma inzira bucishamwo harimwo dorimu aragira ama analyse yiwe aragira ama comparison twenza abantu so ni inzira rero façon ubikoramo nuko abantu batashatse kumenya uko twari twabiteguye urumva ntivyanakunda kubera yarafatiriwe sino nta kibicarimo harababona ngo Kigingi ngo bahobisha apotre w'iwacu ngo amushize mu byo kubyaza umusaruro abantu bagira amaprejugement ugasanga rimwe na rimwe bihuse kuvuga batafashe umwanya wo kumenya ivyo bintu vyari vyo babwiriye ni bisanzwe kuko niko bimeze n'ubu nyene iyi video hari abantu baza kwandika munsi ibintu bitagira mana yake atani ivyo navuze abantu urumva bose baba bashaka kwerekana ko is exist sinzi kurayibona iyo umuntu amaze igihe ataboneka abantu benshi niko bameze iyo umuntu amaze igihe ataboneka kandi ashaka kuvugwa ashaka kuvuma ashaka kumenyekana aragenda kandika ibintu bibi ku muntu hanyuma abantu bakaja kumurondera sivyo nk'uwo muntu yagize iyo tweet je namuronde ndabaza ndamenya uwo ari we barambwira ibyiwe ariko je nta nuwo nopfuye menye sivyo ariko urumva ko yamenyekanye so urumva abantu bavuga ibintu rero jewe ndabizi ko ariko vyama twama twiteguye nyene kandi tugasenga Imana ikaturinda no kuja muri ayo ma histoire yabo kuko ni ibintu
n'ivyabo nyene urumva n'ivyabo hajya baba bafise ikintu umuntu yarinza kuvuga nuko ufise ica kuvugirako umuntu yakuvuze rero abantu bakavuga kigingi canke naka canke imbayahaga canke umuntu naka wabonye umuntu yitwa naka ibintu yakuvuze ko he warakwishe wore ugiye muri iyo game yiwe uri kuramuduza uri kuramutuma aroke nta bwenga gusumbya nta kintu na kimwe ivyo cyo vyihorera cubireka nibiri no mu bintu murampanura abajama benshi bari mu yandi matala mu yandi madomene atana kimwe bikwinjiriza none uwo muntu abigize murandaba ama statue kabona umuntu ari utuntu tunyica rero ngo bari kwavuga mu migani bavuga mu migani je bya biranyica sana we deja wowe ugiye kuvuga mu migani kandi ibintu byawe bigishushe niyo tukibibona ivyo bakuvuze ko canke ivyo ukacushaka kuvuga mu migani imigani rero urayivugira abanyamahanga batayumva ko iyo migani abarundi turayumva tuba tubona nyine kuri kurishura ariko ni ibintu usanga biko biragusubiza inyuma bitaco bimaze yego je nibaza yuko nta kintu kimwe vyanyononeye nta kintu kimwe nta mon âme est tranquille ma conscience est tranquille kubera iki kubera jewe nta bandi nariko ndakora ngo ntumire umuntu bitari byo sinamubeshe nubwo atagize dementi wewe jewe ivyanje vyagenze neza kuko iri kurakora ikintu kimeze neza my friend hari yindi protection twe tutabona ikurinda mu bindi bibazo iyo uri mu ma histoire maremare hari ibintu biba nukuvuga iyo ndamubeshera hari kuza polisi kaza kumfata kantwara kambaza ati wowe ushira ko umuntu umukozi w'Imana ujya n'umuntu umutegetsi afise ikigo gikomeye cy'igihugu atwara ese naye kubahuka ndakuze nanje ndazi amategeko aho ngeza rero ntaco bivuze rero urumva abantu bavuga ivyo bazokwa mavuga nibisanzwe kandi iyo bavuze hajye nuko bafise ivyo bakuvuga ko nabivuze aronse uyu munsi cuyibagira nagomba kuvuga ko rero ndirimba iminsi yose ndi kuri Radio Colombe ninjira ku kiganiro warubizi nasuye kubona Kigingi ariko aririmba mu minsi yeze muri Chorale Saint Dominique mbona yarariye n'ubusari muri shimo itambire kwindi mpfo bidasa bivuze ko uri umukomedie akaba ari muri Chorale birafite cyo bifasha muri carrière yawe bon jewe ikintu kimwe mvuga nuko umbere yuko mba umukomedie nari umuririmbira amana kandi ntabyo nzohagarika uko jewe ndazi neza yuko imigisha yose ndonka imigisha yose nta migisha iva kwa shetani baho nta migisha mibi haba ariko ndazi neza ko imigisha yose ndayihabwa nuko nkorera Imana irirengagiza ivyo bintu byose bibi dukora ariko peut-être igaconsidera ivyo vyiza dukora rero Chorale c'est toute ma vie kuririmbira Imana ni ikintu kibingize ndibuka akantu kamwe kanyishe je nkitangura comedy ndakunze kubivuga sikiganiro ca mbere ndabivuze nkitangura comedy c'était en 2012 hariho indirimbo yari kiraca iyo nyene Sebibonde yari kiraca kuri televiziyo yari hari ico gihe niyo yakunda kugara iyo chaîne yego urumva nari inzwi naho tari celebrity ariko nari inzwi kubera abantu baraziraba baravuga ya ndirimbo barayikunda gukaga nk'ukirabura konze gute karirimba neza urumva ntanguye comedy ndibuka umunsi wa mbere abantu bari bicaye imbere ko twagiriye ahantu hatoye nkaha nyene muri salle yego mu kabare bavuga ngo abarundi ntibakunda changement kandi changement iragora kubakira ati umudamu abaza umugabo wiwe ngo sheri ngujya se wa mutipe aririmba ama Dominique none abijemo navyo gute barazima ndavyumva nima ari ikintu ca mbere kidestabiliza sindamenyera sene ndumu petit joueur rumva hewe birankubita hasi uwo munsi show irananira abantu baranzomera me ikintu kirangumamwe ya muntu none aririmba ama Dominique ibi navyo abijemo gute me kuririmba ama Dominique se umwuga ni Imana yamaye ntibintunze ni ibintu nkora ni ibintu nkorera ubuntu nkora kubera numuhamagara Imana yamaye hanyuma ivyo bindi navyo ni ibintu nagomba ko bintunga hanyuma rero umwaka umurahera abantu baramenyera comedy mu nyuma barayimenyera umunsi umwe cyasubira mu misa bashira kuri programme baririmbisha ko je namye ndirimbisha mu misa ndirimbishije mpagurutse abantu b'abakristo uruyogoyogo Kigingi nukuvuga iki ofete abantu bibagira kare abarundi bari bagira kare cyane gose uzubirabe
kandi ico ubahaye bagifata uko ukaca umenga ibindi byose wari ukora wabicishijemo umurongo sivyo rero ico gihe vyarateye imisi isohotse abantu bose ngo bwangu uraririmbisha ngo kandi uranabiziga nca nibuka imyaka irenga 7 nabikoze ndi jenyene mu misi ntasiba naho mbagwaye malaria naraza kuririmbisha ku badominikana Hervé wundi ataraza ujya aririmbisha wundi wafise ama esthétique menshi aje vuba cyane yo mujya muraririmbisha cyangwa kuvuga ati none ndababazi aya n'amapamba shaja ujya afise style yiwe nari muri tro classique ya Église catholique nari muri liturgia cyane ariko n'umudirija mwiza hanyuma iyo kudirija niki kudirija ni kuja en communication avec abantu uri kurarimbisha uvuga yuko igitero bagira gutya canke bagira gutya bakabitahura hari abakoresha manuze yazwi ameze gutya mo je ndibuka mu frère yitwa Raphaël karatwigisha ivyo kuririmbisha nyene twe nta solfège twari tu nta muziki gusa ya detecte abantu bafise oreille musicale kuvuga bashobora kumva umuziki kumva ibi bintu game uyu muntu ariko arimbira muri game itariyo uyu muntu araguye demi dièse demi ton urano nkutwo hama kumva yuko wumva beat akaguhamagara akakwigisha amanuze amatemps 2 temps 3 temps 4 temps nibiki ukagenda ukarimbisha niwe ariko aratubarira ngo je sinza kubigisha ngo refrain bayigira gutya ngo gitero bakigira gutya wewe genda wiyumvira ikikorohera hanyuma ukibwirira ko hari bigukurikiye niyo erega nico objectif nta kintu je ngize gutya akaba ari hofa bakitabira bakankurikira nta ngorane twe twikoreye ibintu byacu ngira gutya urumva je niyo hofre yanje nije nayitanguye abo turirimba nabandi babandanije bayigira kubera usanga peut-être abakoriste bashaka kubandanya bimwe bya kera ariko kwe mu bisanzwe iyo ko hari komeye igira abadirija benshi kandi kamenya ati uriya angiriye ukumenya yuko abambwiye uyu nawe angiriye ukumenya yuko abambwiye urumva so rero ni ikintu rero ni ibintu nkora nkunda ndi mu badirija aririmba kandi ngeze mu misa ni ngoro y'Imana nta comedy nini birimo tuba dukora igikorwa maze mu imyaka irenga 20 ko hari 25 ans urumva rero ijya uyu mwaka ahubwo byari bikomeye kuko nategura kigingi sama iba Lovant indwi kurikira haba anniversaire d'argent yubire ya chorale nta concert kuvuga ibyari byoroshe kandi mvuye no muri malaria hanyuma nkaja muri komisiyo zibiri umva nkategura ivy'iwanje ku mugoroba nkitabira inama ya chorale nayo ariko Imana yarabimfashijemo vraiment igikorwa c'Imana urakironkera inguvu biragenda neza hari abantu wasanga ntegerezwa kuba narabwiye mu vy'iwanje aca ndababwira nti none mu vyaro 27 navyo bimeze gute ngabanya n'aba brother hari abatavyumva yakigije natererewe ivyo vya chorale abakatolika barafisa amahera ni mali n'amahera n'ibintu tuko turumva ariko ikuru vyagenze neza antwe irici vraiment gushima Imana ndababwira abantu bariko baradukurikira ko indirimbo mpara yitwa ko ngihema ndamurumse Hervé umwanditsi apana aririmbisha umwanditsi ndamufana sala ahari hose avyumve kandi uzubimubwirire kiginga ndifuza no kuzomukoresha ikiganiro biriko biza ku yindi promo idasanzwe urukutubwira amajambo akomeye kiginga ino kiginga sama comedy haraje imwe mu mablage wateye y'abatimbo ngo caca ngo yemwe mwabaheremera mwe ntavyo nosura mu byose biraharawe turi mu gihe tubona mu gihugu ugwaruka gwinshi tubona umenga ruraharaye cyane rubona umenga amahigwe y'iterambere ryabo ni hanze y'igihugu suma ngaho twama twayibonye resama mperezo gukoresha mu jeune ari mu bakinyi bagiye gukina Coupe du Monde muri Croatie wewe yaragarutse ariko benshi muri commentaire baramututse ngo ico kigugu ngo habaye ibigugu ngo habaye icabwenge 10 ngo habaho n'ibigugu bitatu batatu nibo bagarutse yego gwe nka kigingu vyakira gute umaze gusohoka ibihugu vyinshi genda gukina comedy iyo ubonye uwo mwihwezo wovuga iki je novuga yuko si mu Burundi gusa ikibazo kiri ku yisi genda mu Iburaya nta kindi kigo kiravugwa ugwaruka ruko rurapfira mu nzuzi bashaka kurondera une vie meilleure yego nibaza yuko aha twatugiye muri birebire twatugiye muri birebire kuko jewe aba ntwara igihugu no babazwa n'ugwaruka rw'u Burundi ruko ruragenda ata chômage iri au plus bas sivyo
umuntu aheza université canke aheza iki canke aheza umwuga akaronka iyo ngurane, hari ama opportunité yo kuronka du credit, hari ama opportunité yo kugirane. Hari umuntu w'umudamu twari kumwe hirya y'ejo niwe yavuze ati none Gakigi jewe umwana wanje ndagize amahirwe ndamutwara muri Canada ariga ndamukundira il est ingénieur yinjiza aronka $60,000 par an. Ico kintu urakibona ngaha mu Burundi. Naho yo kayo bihari nimwe kuri zingana. Rero singaha mu Burundi gusa ugiye kubiraba mu bihugu vyose kubera iki turakwiye guhinduka. Rero ubwo gwaruka sigo ruzohinduka. Ni gutera kama badutwara. Gutera kama badutwara bakahindura nyene le système kungena abantu twiyumvira no kungena la gestion y'igihugu. Urabibona ibintu iyi vague irikiraba muri Afrique de l'Ouest. Bamwe barabigaya abandi nabo bakabishima bakavuga ni panafricanisme igarutse. Bagira bati duhindure ukungene ibihugu byacu byo kwama muri pauvreté quelque part. Bamwe bakanasanga ivyo bihugu bya Buraya nivyo bituma tuguma muri pauvreté kugira bashobore kutunyaga ibyacu kuzimu kwacu niki. Ejo twomenya ukungene tudandaza ibyacu byoshobora guteza imbere igihugu, ama opportunity akaboneka, gwarukaruka ukinvestisa hanyene. Rero jewe nta jugement ngira wumva yuko agomba kugenda nuko abona hari ahantu hari meilleur. Je sindamukanurira ngo nze kumuvugira. Oya. Hari yagiye nuko yabonye yuko hari ntuze. Jewe sabagenda bafata inzira zitandukanye, arabagenda baciye muri Serbie biravugwa. Pourtant nta muntu sinigeze numva leta gira irabigwanya. Oya kuko ayo masezerano arazwi ivyo bihugu bibiri. Hanyuma kuko kubigwanya ntivyari gukunda. Ubigwanya uvuga uti ndabihagaritse kubera voilà laba ndakrea emploi gutya mu ministère ya tugire dutanga ubuzi bungana gutya. Ubuzi buratangwa ariko urumva umwarimu ikora akazi k'ubwarimu ukora ibibazo bakabikora none bahembwa ngahe niki urumva. Alors que dufise rero abagenzi dufise abariyo urati ngaha vraiment ikintu cyo kurya no kwambara caraheze, ikintu cyo kuyunguruza caraheze, usigara urondera amahera nawe yoziganya kugira ugirene. Rero abagenda jago Jesse cyane simfata bijya n'ibintu nariko ndavuga vyabaye ni joke. Par contre ahubwo no gutera kamo marita yacu agaguruka iyi vague ntigende ntipase na person. Ndabizi neza yuko dufise abategetsi bakunda igihugu bari nyuma yo gwaruka bashaka impinduka by'ukuri, bashaka yuko abana b'igihugu baronka ubuzima bwiza, bahamagarira guhindura ivyumviro bijanye nuko twese tuzoherera mu biro bagirana. Ariko haracari akabura naho ubona rero dukubandanya vraiment kubandanya tukabona yuko igihugu cacu gishobora gutera imbere kikava muri ivyo bihugu biharugwa bya nyuma bikenye ku isi kugira uwo muntu avuga ati jewe narigishije umwana nawe afashe umuryango anifashe. Mu myaka yahera bavuga ngo abantu bagenda kubera ngo hari umutekano muke. Ubu naho bakubwira ati opportunité zero. Urumva kubera ati nta kintu ntaki. Ukabona kigoro ka leta, ukabona amabanki y'ugwaruka niki me sinzi nibaza yuko arakwiye nyene inguvu za bose gahaguruka biri sérieux ibintu bikaze gose guhindura yego mukuru w'igihugu mahindura ibintu byinshi ubona ko byari bizingamitse igihugu kandi ibintu tubona kandi dukwiye gushigikira. Ariko ni impingira cyari ndende yego. Hanyuma nabo badufashe mu mugongo bambe abo twita ngo badufasha mu mugongo kuraba neza intumbero zabo tukiga ibyacu tukamenya uko bigenda. Rero afa pasuherutse hari umuntu aheruka kumbwira ibintu ntavyo narinzi je sinari ndabizi vraiment. Arambwira ibintu by'ama abantu bagira ama comptoir ibintu byeka nsigura ibintu by'ama minerais je navyo narinzi vraiment. Hambara tego abantu bafise amantuze amasite amasite za Cibitoki zande bavyita ibirombwe none ivyo bintu uraswa ari umuntu yambwiye ngo umuzungu nivyo uraza ayo maminere turayatora tukatwara hariya hama kaduyi impapuro yitwa amafaranga tinoro umunsi ayo maminere uko kuzibu kwacu tuzoga igifise ivyo ariko aratwara yako tutazi ivyo ariko arayikoresha twe natwe bizoca bigenda gute
ni ikintu gikomeye turacari ngaho nyene utubwiye ikintu gikomeye Kigingi arakora ibiteramo muri Europa akagaruka ariko turi mu gihe hari urundi rwaruko rugenda rukagumayo tuvuge ko wowe ivyo ukeneye ubisanga hanyene mu Burundi afite ababikeneye kucika niyo mpamvu tumugira nk'abandi nawe bon je nibaza yuko hari wavuze ngo nuko ngo byose bimeze neza shaka igoya umuntu wese afise ukungene abona ibintu sivyo kandi ibintu byose bifise igihe ibintu byose bifise igihe je uyo ngenda mu Bubiligi nkagumayo iyo opportunity ya Canada ntayo nari kubona ejo nshobora kugenda nkaguma muri Canada opportunity ya Australia ntayo nari kubona ngiye hariya ndafise ico nzanira umuryango kugumayo naho nyene umuryango urashobora kubona rero je nibaza yuko nukuri sinoja ngaho ngo niyemere nta byinshi nsumvye urundi gwaruka urugenda rugaherayo sindarujudginga cane kuko harabavuze ngo ni honte pour le pays qui nuko vyabaye mediatise sino je ndaza abana b'abategetsi bagenda mu bindi ntibagaruke bagenda mu maseminaire mu makoroke mu biki ariko le fait yuko c'était groupe y'abantu benshi bagiye bafise étendard y'igihugu ngo ni ibintu hama bigaca muri France 24 cumengo tuvugishanye kuri entre nous les Burundais turazinanya bagenda banganiki aba journaliste baherekeje president bakagenda byabaye byavuzwe rimwe kabiri bavuze ngo barazimiye president niwe yabivuze gato rero ni tuba blame jewe ntawe mblama ikuru ashobora gukora mu myaka 10 akaza akagura inzu akubaka inzu muri Migwara iterambere ry'igihugu iyo nzu akayishira ngaho ikaba maison de passage wa mu Canadien wundi yagiye nawe akaza akayiriha amadolari aja mu kiga ca leta bigateza imbere igihugu urumva nico gituma hariho na politique numvise hariho politique ya diaspora kubankadra kubabaza ico boterera igihugu sino jewe sinobla mu muntu kuko uwo muntu ntagiye atutse igihugu agiye kurondera iyo ivyo vyaramyeho imanamba hamyeho basokuru bacu bagenda imanamba si Uganda bagiye guca mu makoloni anglaise kuko niho bahemba neza gusumba abadagi n'ababirigi no rero ni ibintu biri mu muco ahubwo ntiduhave tunablama numwe ni ibintu umuntu wese kurabayo n'ibisanzwe no munsi wewe urakorera kuri Buja FM ejo hozi yindi radio y'abakenya ikagira x3 uragenda niruka voilà c'est ça aho biri twese niyo tuja kugira turabe ko twokwitunga rero jewe ku ruhande rw'iwanje sinkunze kubigarukaho gose umuntu wese afise umupango wiwe jewe ivyi wanje numba mubishima merci nimba mumvuma naho ngo ndagenda nkagaruka hari nawe ariko barambwira ngo bana ngo wihende ugaruke Canada sindagira ni je nzogaruka akuzohura na Rosorede Mugongo ugaruke nzogaruka arabizi jare gore kinyohera rero ni gake rero banambaza ngo banambwira ngo bya bindi ngo biteki umva bon jaza kuvuga iyo ngiye kenshi nta n'umuntu anibaza ko nogenda cyane nabibonye kuva ngenda Swede ngenda bose barashika bicara ahantu mu type warundi nyine twasangira bitege uzosubira inyuma ryari est-ce nk'umuntu ndi sanse cangira bazi ko nsoma yamenshi mu Burundi ntavyonzi ariko wanduka sindashika vraiment mu Bubiligi numva umutima ambwira ngo uzoshucika gute ninda zokwakira ika ndazi ko na Canada ndabizi bazombaza ati bitu uzosubira inyuma ryari zirane hari nama opportunité yandi ari karuguruka na licence kugira ibiteramo bine hariho iyindi soirée de gala uwo muntu mu kuntelefona yambajije gute biteka igi narabonye ko uzozino Jemba Toronto nirimo mu mavire nzokoreramo ariko turafise uzosubira inyuma ryari kugira twumve yuko no kuvuga ko peut-être ngira abantu babona ukungene nta formule ndabizi rero ariko niyo jewe n'umuryango wanje twumva yuko hageze natwe kuja kuraba ailleurs aho rero muzona bimenya ni direct oya ni muzona bimenya bati amatwa dusumira ngo yagiye ngo nanuza yagiye na Kirenge Dorest rayi oya ari bisi yaho rija mucanguzo ibuka ari ama histoire ari bisi yagenda rimwe mu ariko tubonye naho ngaha hari akarusho tugume ngaha kuko après toi ari tuja kurondera iki
si amafaranga yego amafaranga abonetse ngaha umuntu nico kitujana n'amafaranga nta kindi yego hari n'abantu bariko barataha hanyuma rero ico kintu kiranyiciye bariko baravuga abantu bagenda abantu bose hanyuma nta munsi warimwe barigera uzurondera ndamaze kubibona abarundi batabaza b'investissa yego ama interview kunze kugira ariko uzurondera abajene bo abana bakuriye ngaha muri ville ndabone ukunda guha ama interview abantu usanga bariko bararima iwabo abantu bariko barubaka ngo amarobine ya Rusengo urarondera abajene ngaha baza akaba afise mutahe yavukiye ngaha muri aya makartier bamwe bavuga ngo nibireko ngo nabana baye akava muri Canada akavuga ati ndatasha kuko amahanga gumara amahanga nabo bose bariko baragenda abo bose bagiye gukina handball amaherezo bazotaha bazogera ahantu bavuga bati no imyaka iri kiranjana ivyo narondeye nararonse canke nta ofa bimaze akazu naraguze i Burundi ndafise nakandi kwa grand père canke nfise utuzu tubiri reka ngende kwiruhukira famille narayifashije voilà kuko muhira guma ari muhira mari muhira kabisa yego bikoza kwindi pfombi dasanzwe na kigingi uno mwaka nyene Imana irasubira uguru yindi mihora ngo Canada wigiteramo bacitege kwindi pfombi dasanzwe muri October bimeze gute abantu bari Canada bitegura iki kuri kigingi nike kintu bateguriye kuri show yawe ibindi bihugu bitegeza bironka Mr Kigingi bon jewe meruka gukora kigingi sama biri mu bintu bimwe byiza iyo uhejeje igiteramo ni byiza kubandanya ntihabemo temps trêve tari kurakora nibaza ko nabaririmbyi nuko nyene iyo uri muri tourne biraryoha gusumba uba wamaze kuja self confidence iraza na public gusumba haciye amezi baca kuzana kuri so ni ikintu rero kizomfasha cyane abantu muri Canada barabizi ni amatariki yaragiye ku mugaragaro turindiriye turangize abariyo baheze batubise ama twitegure uri umwanya nyene kuko dufise uwadutumiye turi benshi rero azarakira umwe akamukoresha tourne rero jewe nshikiriwe nzoca ngenda nanje hanyuma dukubita iyo tourne ama turangize abariko badukurikira bari mu mavira atandukanye babitege hehe na hehe nacacane ko baba barasavinga kanoti nimbavu zo gutwenga izo bari ibintu bikomeye cyane tuzohera Edmonton uko nabivuze yego Edmonton hoho nibaza ko baratanguye barashize ko affiche mushobora kuja kuri Kigingi Comedy mukabibona kuri Instagram yanje canke ku yandi ma platform yose atandukanye barashizeho ukungene abantu bashobora kuriha n'ikibanza bizobera mu Edmonton hanyuma bagenda barerekana rero ibindi bibanza kuko biza birahinduka en fonction na public urabona nk'ubu urashobora gutegura igiteramo ukavuga ati kizobera kuri Palais des Arts yego ariko hazotangura ica Gitega ica Bujumbura kibereko hanyuma en fonction kungene ubonye ica Gitega igenze ukavuga ati ha Palais des Arts ho ntizokwigwa urumva c'est pour ça rero bihakanya kugira barabe abantu kungene les préventes kungene zigenda hanyuma bavuga ati mbe les préventes tugize les préventes 200 numva ko abantu ku muryango bazorenga alors que dufise place assise à 600 personnes bizohava birenga rero il faut éviter ça reka rero tori kibanza en fonction urumva je ndizeye neza yuko abantu bari muri Canada vraiment tuzobana experience ntari bwigere mbona muri Swede mu Birigi kuko ni yindi public n'abantu benshi abantu bafise urukundo ego bafise d'abord premièrement jengiye kuraba famille mfise ibintu byinshi nkina ku muryango wanje ni kuvuga zoba en fait mengo nzoba ndi muri famille cyane sinzi gituma numva mengo sho Canada nta nubwo binteye numva mengo ndaruhutse numva mengo ni kubera ngiye kubona umuryango umuvyeyi amvyara tumaze imyaka tutabonana abo tuvukana bazova Maine baze petit sœur wanje azova Maine n'umugabo wiwe baze urumva ni rencontre kabisa nukuri si nahantu numva umengo nzoba ndi muri famille ico gituma ndumva yuko nzokwisurpassa même ndumva yuko sinzi ivyo nzokora ariko ndazi ko bizoba biryosha abantu barambarira abantu bose baza baherukino barambara ati Kigingi twebwe turakwiteze kabisa nta uzosiba none wumva ikindi kintu wobategurira n'igiki numva yuko nosaba Imana uwo munsi nkaba nsimbe n'Ikigingi asanzwe kandi ndazi Imana iramaze kubinkorera izobinkorera sinoja ngaho mvuge ngo ndiko ndategura ngo ndiko ndandika ngo ndiko ndagira ibiki no akenshi noneho je iyo nanditse ivyo nanditse sivyo nkina ivyo bije canke ivyo nanditse nibitwenze kuko ni twebwe sinzi ko nuzegeze kukubwira abandi ba humoriste bageze ku rugero ararondera ahantu nko ngaha kwa Mairie agahamagara aba jeune 20
akese amajoke niko bose bakora bajya ba Gad Elmaleh bagenda barondera utubisro dutoyi bakese utujoke akakubita nka joke hanyuma idatwengeje acavuga ati ngaha twengeje iyi vi idatwengeje ni kuvuga ni kubanza gutegura ariko twe urabona ivyo bintu ntavyo dushoboye ntibiragoye gukora tuza muri eserera ho nyine kubitira bitinjira mafu ariko je ndazi neza yuko vraiment izompa ibiryoshe kandi abantu ba Edmonton tariki 21 kabisa turakubitana turapambana hanyuma cyo tugenda mu yandi mavire yose bariteguye Ottawa yana karibu cyane uyu mwaka ngira n'Imana abarundi vraiment ngira barabonye yuko mfise y'imiryango mfise y'umuryango si benshi bariko barantu murazi cya kibazo nkunda ugira twebwe arabantu benshi bariko baragenda muri Canada benshi b'abarundi ariko kubera atanumwe abimenya bigira bafise bagage je urumva uzahomba no usubire ndabasabe n'ukuri mfise umuryango hariya sinoshobora kuronka kumwe ntwarira abantu bose kandi ariyo ndafise na defo je biragoye kwankira nk'umumama kuzangana na mama wanje ukazibona raje ngo urumva kigingo nari mfise kuvuga ati none ubuki muri Canada nta buki buriyo ndababaje muri Canada nta buki buriyo kaguhubuki wowe ubuzi ngo ni kakandi gasanzwe azana kinju my friend kinju ni 1 kilo et demi urumva muri bagage ya urumva aho rese nzijemo nibindi rero ndabibashimire hanyuma karibu cyane abantu ba Canada mugura amatike ku bwinshi Edmonton turaje hari abantu bamaze kunyereka vraiment yuko turi kumwe banyereka kumwe baguze tike bari hariya hari abantu abariko barabitegura bavuga ati kigingi twadandaje utando tike tugishira ko les prévente link ya kudandaza nukuri muandanye mugumana wo mutima nabandi bose muzobibagirire tuzoba turi kumwe bizoba bimeze neza ni famille tu ndabizi Canada abantu benshi ariko numva umengo nzobaje gukinira abantu ba famille barambarira ngo aha niho hari benshi rero sinzi ikintu kiri bizarre muri Canada baragwiriye okay je vais bien ni benshi yego ariko rero ni communauté nini ariko itandukanye ku maville rero birantwenza ukungene iyo tuvuganye n'umuntu wese wa Canada avuga ngo oya iwacu turi benshi cyane none kuba benshi ngo ari kindi bose ariko biraryoshe ni vyiza kumva nyine ko ari communauté nini akigiye hariya nta barundi bari iwacu niho hari benshi wabazo hariya nawe ngo twe turi benshi gusa urumva ariko ndazi neza mwese tuzobonana kandi bizogenda neza Imana ibahezage igihe duherukana waratubwiye yuko wifuza mu myaka iza kuzokina amakomedi n'abakomedians batandukanye waratubwira ba Mutima ba Laure ba Ildefonse ba Gasore n'abandi ariko umwaka urahaciye iyo komedi tutarayibona abantu barakeneye kubabona abarundi muri ko murakina akantu mwese muri hamwe mutari kuri stage gusa ariko arakantu umuntu ashobora kwicara muri sala karaba begiye uwo mugambi wo waragiye oya ibyo jewe ntabyo je nta seri ndiko ndakina nukora abantu kiretse imwe baba bataze ya note gese seri kumvuga urukurikirane rw'amareresi yego jewe je nibaza yuko hari industry yacu ntirakwira n'ababikora babikora kubera ubukene kurondera kibatunga biciye muri azo ma YouTube sino hari ibintu iyo uvyangajejemo no kubaza nk'ikibazo nk'amaseri amaze gutangura akaba amaze imyaka 2 sinibaza ko ngera ahari igituma zihagarara ni kubera iki zihagarara kubera na equipe ikwiye ibitegura ihari no musi urabona umuntu kubera twenza abantu kuri scene ngo agiye gukora seri akiyumvira kwandika akiyumvira ariko bijye n'ibintu bigoye cyane ni ibintu bisaba umuntu yandika hari abantu bafite ingabira no kwandika wowe ufite ingabira no gukina hari n'abazifite ari zibiri babyumva hanyuma iyo uri kurakora ibintu nk'ibyo uvuga ati continue ndayi projecta mu myaka 3 izobigeze ko hazoba hari umwe ashobora gupfa muri twebwe ibintu bishobora gushika apfuye bizogenda gute ujya yandika arafite capacity zo hari uzokwironkera visa ya Canada agiye bizoca bigenda tuzoca tumuhindurira n'ivyo rero uzubona bipfa bigira iki je rero ivyo navyo ndimo jewe nkora ama video ya publicité ama video ya publicité hanyuma ego nivyo bintunze nkakora n'ama audio bya publicité nkakora n'ibiteramo canke nkateramisha abantu mu manza zitandukanye iyo oye jewe ntibanyumvire mu bindi narakoze ku radio byaraheze
nta televiziyo ndiko ndi muri ivyo oye ni kuvuga je nama contact n'abantu hanyuma iyo ndi imbere ya kamera naho atari ibiganiro vy'ama interview abari abantu bampaye akazi kugira ndabamenyekanishiriza ibintu kuko jewe ndi umu influenceur ndakora ibintu bikabonwa n'abantu benshi rero hanyuma nkabivyaza umusaruro nanje bikampemba kugira nanje mbeho c'est ça ivyo bere by'amaseri kuri jewe YouTube n'ukuri je YouTube ntaje nawo duhuri je YouTube nawo nari ndafise na chaîne ya YouTube ariko nta bintu ndayishirako jewe nkorera ngaha nkakora n'amasosiyete ngaha kandi nkabereka ntihera abarundi kuko aya zi platform dukoresha izi za ntuzeya dushirako ibintu vyacu zirakwereka ati abarundi babifollowinga bangana gutya abantu babikurikirana bari hanze bangana gutya ibintu bimeze uku jewe rero ndagenda nkabwira banki runaka tera ibintu bimeze uku okay bakambara ati turakorana nawe basi iki kintu cyangwa ikintu tuvanga tutavuze kwa rugushima dushimire ntuzeya umukubito yego umukubito dushimire n'abantu bose tubabwire ati irici ryagenze neza jewe ndabashimira naho tuzobana yatubonana ariko kama mifu kuza ibihe tukabiha limite ego vraiment kumukubito ndashimira abantu bose bakurikiranye ibiganiro twakoranye muri irici kuva mu kwa mbere abantu bagiye badushigikira harabatubonye ngaha kumukubito baca baritabira ibiteramo byacu ndabashimire cyane caca no gushima hajya ayi udashimye hari umuntu nemera cyane yitwa umukozi w'Imana yitwa Chris Ndikumana Chris Ndikumana ndamuramutse cyane yego yamarika arigisha avuga ngo gushima ni ikintu abantu bose bagica ko barengana ariko ngo nico kiduha umugisha yudashima ucuba ingrat numva intashima urazi mu kirundi intashima ni gushima rero dushimira Imana ko yadukoreye ivyo biteramo byose biragenda neza dushimira Imana yuko Juste Gaël yagize ikiganiro na president amen dushimira Imana yuko namwe mwavyitabiriye mukazana kwa 10,000 kuri mese umwana aronka agasererake yakeka no musi yakuje 6 mois vya frère yego no musi ni anniversaire y'amezi 6 ngo ntayo bafeta umwaka yego twamutwaye ku kantu kakama akantu kakama bagira hariya kwa muganga atari vaccin na kama haramari ico gitoro caduze urana guhagurutsa umwana ukaja kumuhima rimwe hariya agaruka n'umubone ariko vyagenze neza yego 6 mois ndashima Imana ko umwana ageze kuri 6 mois vraiment tararemba gose agwara tugwara dusanzwe shimira Imana ko Imana iguma ikora ibintu neza kandi turinda sana kuko harabari ko baraca mu bibazo nabo nyene Imana ibibuke batwenze bye bye mwanda imuhezagirwa haleluya amen haleluya reka ndabashimire mwese mwavyo murimo beki gusigaye wifata amaboko ngumenga ucungera Kristali nibiki baguru mu bawusa kwa DJ Pole guca bugufi ahubwo abantu bameye uko bamenga biba bitegura intambara kuva kera batubwira ngo ifate neza twayifata gutya ugiye gusangira nawe ukifata gutya urumva je singire nakira umukama cyane ifata gutya we primaire barabona ko wakurikira cyane gose kwindi mpamureka n'abashimire bose mwavyo murimo gutabira mugaza mbese bire nagwaza ariko mukabona ntwara barukunda kuri mukora Juste Gaël kandi from our side Black Machine Black bien camera yari umusaza mukaba turindi biza vyose kuvuga ububiri ko visubira baza bye bye chaza la vista ura ushuro mushuro none